iyi mwumva ni radiyo y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Nyuma y'imyaka 3 ufunze, umupaka hagati ya Uganda n'u Rwanda uzafungurwa kuwa mbere tariki 31 z'uko kwezi kwa mbere. Leta y'u Burundi yarayifashe icyemezo cyo kongera ibiciro by'ibitoro. Twagiye tumenyeshe ko hano i Bujumbura igiciro c'ibitoro ku ipompe ca esansi cahora ku 2400 kw'ilitiro y'amafaranga y'u Burundi kidugijwe gushika ku 2700 y'amafaranga y'u Burundi kw'ilitiro. Minisitiri w'Inganda, Mine n'Amasoko Ibrahim Uwizeye ibiciro bya mazutu kimwe na peteroli nabyo byiyongereye. Ayo makuru kimwe n'andi ni mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriye kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, wiriweho? Takize mwiriwe Veniste. Muyavugwa ku mugabane wa Afrika, umukuru w'abasirikare bafashe ubutegetsi muri Burkina Faso yasavye gushigikirwa n'amakungu. Hari mu ijambo giwe rya mbere yashikirije igihugu ejo ku munsi wa kane. Mu ijambo yashikirije kuri televiziyo y'igihugu, Paul Henri Sandaogo Damiba yavuze ko Burkina Faso ikeneye gushigikirwa n'amakungu kuruta uko vyahora mbere kugira igihugu kive muri uruhagarara rw'umutekano muke. Abakuru b'ibihugu bihurikiye muri CEDEAO bategekanya guhura kuri uyu wa gatanu kugira bagire ico bavuze kuri iyi kudeta yabaye ku munsi wa mbere. Tukiri kuri Burkina Faso, amakuru anugwanugwa ko Uburusiya bwoba buri nyuma ya kudeta yabaye muri ico gihugu muri iyi ndwi yarashitse mu bushikiranganje bwa Amerika bujejwe kwivuna abansi, ariko Amerika yaririnze kwemeza ko aya makuru ari ukuri. Abasirikare ba Burkina Faso batangaza ko bakuye Perezida Roch Kabore bamuhora kunanirwa kugarukana umutekano mu gihugu. Inyuma y'umunsi umwe iyo kudeta ibaye, Alessandro Ivanove arongoye Abarusiya bariko baramenyereza ingabo za Central Africa yavuze ko biteguye guha imyimenyerezo igisirikare ca Burkina Faso mu gihe co bisaba. Central Africa yahaye akazi umugwi Wagner w'Abarusiya aho uriko urafasha mu bijanye n'umutekano kuva mu 2017. Cindy King avugira ubushikiranganje bwa Amerika bwo kwivuna abansi yabwijwe rya Amerika ejo kuwa kane ko ubushikiranganje avugira bwumvise ko umugwi Wagner ushigikiwe n'Uburusiya uri nyuma ya kudeta yabaye muri Burkina Faso, ariko bwirinze kwemeza ko ari ukuri. Ijwi rya Amerika ryararungikiye ubutumwa bwa email ambasade z'Uburusiya na Burkina Faso i Washington hano kugira bagire ico babivuze ko, ariko nta nyishu baratanga. Ikimenyesha makuru The Daily Beast cyo muri Amerika candikira kuri internet cabaye icambere catanze ayo makuru. Canditse kivuga ko amakuru cakuye mu begereye Perezida Kabore kuyu yasabwe n'igisirikare guha akazi umuhari Wagner, ariko aravyanka. Umwe mu bategetsi ba Burkina Faso yavuze ko Kabore atashatse kwiteranya n'ibihugu vyo mu burengero mu kwanka gukorana n'Uburusiya. Urakoze Aloyizi Bigirimana. Mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'Amerika umvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa3 @radio.voa.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva 7 gushika 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
umupaka hagati ya Uganda n'u Rwanda uzafungurwa kuwa mbere tariki ya 31 z'uku kwezi kwa mbere, bikubiye mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda. Riravuga ko nyuma y'uruzinduko mu Rwanda rwa Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba, umugaba w'ingabo za Uganda zirwanira ku butaka, leta y'u Rwanda yabonye ko hari gahunda yo gusubiza ibibazo byari bihangayikishije u Rwanda no gushakira umuti ibisigaye. Iryo tangazo ryongeraho ko abashinzwe ubuzima ku mpande zombi bazakorana kugira ngo bafashe abinjira n'abasohoka kwirinda icyorezo cya COVID-19. Nibutse ko hari hashize imyaka 3 uwo mupaka ufunze. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Uganda yashyize ku rukuta rwayo rwa Twitter itangazo rya leta y'u Rwanda, kimwe na Adonia Ayebare uhagarariye Ubugande mu muryango w'abibumbye, akaba yaraherutse kubonana na Perezida Paul Kagame amushyiriye ubutumwa bwa mugenzi we wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Yagize ati iyi ntambwe isobanuye byinshi ku baturage b'ibihugu byombi, ati mwakoze cyane kubera iyi ntambwe ikomeye mu gusubukura umubano ukomeye hagati y'ibihugu byombi. Yicira ijisho akoresheje akamenyetso @Kaguta Museveni Paul Kagame na Muhoozi Kainerugaba. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Mu gihe kitarenze cyumweru, Perezida wa Uganda Yoweri Museveni yohereje intumwa ebyiri mu Rwanda mu rwego rwo kugerageza kuzahura umubano hagati y'ibihugu byombi. Muri iki cyumweru kandi yahinduriye imirimo General Abel Kandiho, wari umuyobozi w'urwego rushinzwe ubutasi mu gisirikare cya Uganda CMI, rwakomeje gushinjwa n'u Rwanda ibikorwa by'ihohoterwa n'ishimutwa rikorerwa abanyarwanda muri Uganda. Umubano hagati y'u Rwanda na Uganda uko wacumbagiye, icyatumye unegekara, uko ugiye kongera gusubukurwa, ni mu kiganiro muri Isanga mugezwaho na Edi Rwema, isaa 10 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Washington, Ijwi ry'Amerika. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi, nyuma y'igihe kitari gito havugwa ibura rya essence, mazutu na peteroli, leta yaraye ifashe cyemezo cyo kongera ibiciro by'ibyo bitoro. Igiciro cya essence, mazutu na peteroli cyongereweho amafaranga 300 kuri buri kimwe. Ibi biciro nibyo kumurwa mukuru ubukungu Bujumbura mu ntara hagati hazakirwaho ibiciro hakurikijwe ingano y'urugendo amakamyo akora ajyanyeyo ibyo bitoro. Dore ibisobanuro byatanzwe na Minisitiri w'Inganda, Mine n'Amasoko Ibrahim Uwizeye. Igiciro c'igitoro ku masoko mpuzamakungu cagumye kiduga bimwe bihanitse byo hejuru cyane, kandi twongera tukamenyesha ko ukuntu bo batabibonye nuko leta yacu, leta nkozi atakitakoze ahubwo kugira ngo yame ishira kwinyongera kugira ngo igitoro cyame kigumana igiciro cya kindi twama tukironka ko kw'ipompe nubwo ku isoko mpuzamakungu cy'amacaduzi. Twabamenyesha ko igitoro kiriko kiraduga cyane gusumba uko vyahora mu masoko mpuzamakungu. Kuri iyo mvo rero twagiye tumenyeshe ko hano i Bujumbura igiciro c'ibitoro kw'ipompe ca essence cyahora ku 2400 kw'ilitiro y'amafaranga y'u Burundi kidugijwe gushika ku 2700 y'amafaranga y'u Burundi kw'ilitiro. Igiciro ca mazutu kw'ilitiro cyahora kiri ku 2350 y'amafaranga yacu y'u Burundi kaba kigiye ku mafaranga 2650 y'u Burundi kw'ilitiro. Igiciro kw'ipompe ca peteroli cyahora kiri ku 2100 kikaba kigiye ku 2450 kw'ilitiro. Mu tundi turere twose tw'igihugu cyacu Burundi twamenyesha ko ibiciro by'ibitoro bagiye kubibona muri ordonnance twashizeho ihindura ordonnance y'amajana 760
agakwego cab agakwego 1497 ryo ku itariki 10 ruheshi 2021. Nkongera nkamenyesha abenegihugu ko ubushikiranganji ntako butazokora kugira ngo bame boroherwa mu mirimo yabo kandi bazokwame baronka igitoro uko bigenda kose, bakironke kandi ku giciro twashizeho, hanyuma batunganirwe mu mirimo yabo ya misi yose. Tukumenyesha kandi ko n'abakirangura bagerageze bakironse abagikenewe kugira ngo bagikoreshe. Minisitiri w'inganda mine n'amasoko mu Burundi Ibrahim Uwizeye. Tukivuga ku Burundi, igisirikare cy'icyo gihugu cyateye bimwe mu birindiro bikuru by'inyeshyamba za Red Tabara byari mu Masango ho muri groupement ya Kigoma ya Bijombo ho muri territoire ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni inkuru umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo. Amakuru y'Ijwi ry'Amerika rikesha uhagarariye amashirahamwe ashinzwe amahoro n'iterambere mu turere tw'imisozi miremire ya Uvira, Joel Namunene avuga yuko igisirikare cy'u Burundi gifatikanyije na Mayimayi ya Kijangara na Gumino ya Colonel Shakanya Musaraba kiri mu migwano n'inyeshamba z'abarundi za Red Tabara muri lokalite ya Masango iri mu birometero birenga 60 n'umujyi wa Uvira. Mu misozi miremire ya Uvira hari indambara ya igisirikare cy'abarundi kije guhinga opposition yabo yitwa ngo Red Tabara barwaniye ahitwa mu Masango. Iyo mirwano abaturage bahunze bagenda bamwe imwenga, abandi baje mu misozi ya Uvira. None niki kihamya ko ari abasirikare b'u Burundi bari kugwana na Red Tabara muri iyo misozi? Ni yabo araboneka, abantu bahuye nabo bavuga yuko ntibaje kurwanya abaturage cyangwa abamayimayi, bavuga yuko icyabazanye ni ukurwanya Red Tabara. Aya makuru y'iyi migwano hagati y'igisirikare cy'u Burundi n'inyeshamba za Red Tabara yemezwa kandi n'umuvugizi wa Red Tabara Patrick Nahimana. Mu gatondo kare jo mu 11 y'agatondo niho umugwi wabo waza barawuhagaritse, rero usubira inyuma. Maze gusubira inyuma waciye wicamwe imico ibiri, umuce umwe uguma ngaho, uwundi muce umwe umanuka utombera mu mihana y'abanyagihugu ugana hitwa mu Masango. Ariko naho nyene ingabo za Red Tabara habaye zarabangutse zirashika hakiri kare baba bacinjira muri iyo mihana y'abanyagihugu, ariko abanyagihugu bari bamaze kuvayo. Ku mugoroba rero w'ejo masaha y'umugoroba intambara zari zahagarara. Ubu rero turasharindiriye bishobora gukomeza no musi bikabandanya. Uyu muvugizi wa Red Tabara avuga yuko igisirikare cy'u Burundi gifatikanyije n'abagwanyi ba Gumino batabavanye mu birindiro byabo biri mu Masango no mu Marimba. Ubu tuvugana ahantu hose nitwe tuhari, uwo muntu yabwiye ngo yababeshe, uwo mubwiye muti wabeshe. Intambara ejo barateye binjira mu muhana wa Masango, ariko babaye bagishika indani kuko ingabo za Red Tabara zabaye zarabangutse cyane ziratabara. Amashirahamwe ya societe civile yo muri Uvira ashinja umuyobozi wa Gumino Colonel Shakanya Musaraba gukorana n'igisirikare cy'u Burundi mu guteza intambara mu misozi miremire ya Uvira. We arabihakana. Tangazwa n'abantu bavuga ngo igisirikare cy'u Burundi gifatikanyije na Gumino, kambaze ndeka uwo mbarima y'undi muhamuvuga. Igisirikare cy'igihugu kiragufatikanya na Gumino gute? Buriye icyo kibazo ni ikibazo cyo kubazwa leta ya Kongo n'ikibazo zayo, niyo izi Uburundi kwambuka na diplomasi yabo bafitanye nibo babizi. Ibyo bicara bavuga ngo mufatikanya n'igisirikare cy'u Burundi. Igisirikare cy'u Burundi gifite kuvugana na leta ya Kongo bakinjira bagahiga abanzi babo. Kubera izi ntambara ziri kubera mu misozi ya Uvira hagati y'igisirikare cy'u Burundi n'inyeshamba za Red Tabara, hari ico abayobora amashirahamwe ategamiye kuri leta asaba abaturage bari muri utu turere izi ntambara ziri kuberamo. Joel Namunene ayoboye ihuriro ry'amashirahamwe ashinzwe amahoro n'iterambere mu misozi miremire ya Uvira. Abasirikari b'u Burundi bari mu Masango barwanya Red Tabara. Icyo twosaba abaturage b'iwacu nuko bativanga mu mirwano y'u Burundi. Ufite imbaraga asinda urundi. Ntacyo leta ya Kongo cyangwa se leta y'u Burundi baravuga kuri iyi mirwano iri kubera muri aka karere hagati y'igisirikare cy'u Burundi n'inyeshamba za Red Tabara.
ariko sibwo bwa mbere igisirikare cy'u Burundi kigwanira muri teritwari ya Uvira n'inyeshamba za Red Tabara. No mu kwezi kwa kane k'umwaka wa 2020 baragwanye. Mu myaka yashize igisirikare cy'u Burundi cyagiye gihakana ko kitinje ku butaka bwa Kongo, ariko bikagaragara mu maraporo y'inzobere za Loni ko icyo gisirikare cyari muri Kongo. Vedaste Ngabo ku bwaradijwi rya Amerika Uvira mu ntara Kivu y'Epfo. Leta y'u Burundi kandi iravuga ko igifite impungenge ko umutwe w'inyeshyamba wa ADF NALU urwanya guverinoma y'u Buganda ushobora kwinjirayo ugashyirayo ibirindiro mu ntara za Bujumbura, Cibitoke na Bubanza. Pierre Claver niyo nkuru. Kubw'umukuru w'igihugu hakurya y'uruzi Rusizi rugabura Burundi na Kongo harabagwanye bifuza kurujabuka bagashinga ibirindiro mu ntara za Bujumbura, Cibitoke na Bubanza. Abo nabagwanya leta y'u Burundi hamwe nabagwanya leta y'u Buganda nk'umuhari ADF NALU. Mu ntumbero yo kumera magabo, Perezida Evariste Ndayishimiye yarakoranije batwara intara zose zigize igihugu, abayobozi b'uturere mu gipolisi, igisirikare n'ubutungane. Ni inama yabereye ku mugwa mukuru wa komine Mutimbozi mu ntara ya Bujumbura ihana urubibe na Kongo ku muhingamo kuri uyu wa gatatu. Alain Diomede Nzeyimana ni cegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Ndayishimiye. Iyo uri kurabiraba n'amaso amahoro n'umutekano birahari, mugabo hano hakurya muri Kongo hariho imigwi nk'umwe ADF uri kurashaka kugira ngo utsimbatire ngaha mu gihugu cy'u Burundi. No kuvuga rero naho dufite amahoro n'umutekano, igikomeye ubu nuko abajejwe inyabune ahubwo bakora uko bahora bakora kugira ngo iyo migwi ntitsimbatare. Mu kugira rero ngo bigende bene uko baca bakora ikintu cyo kugira ngo bahagarike ibintu bitaraba. Ariko rero mu gihugu hararangwamwo mu vy'ukuri amahoro n'umutekano, tukaba tuvuga ego nivyo haracaboneka ibigwanisho bikenya, abantu batunze bidaciye mu mategeko. Hagati muri uku kwezi kwa mbere igisirikare ca Kongo caremeje ko cataye muri yompi umwe mu bayobozi bakuru b'uwo muhari ADF NALU, Benjamin Kisokeraniyo, yafatiwe mu buseruko bw'ico gihugu, aho Perezida Ndayishimiye afise amakenga kwabo bagwanyi bashobora kwinjirana. Ndetse igisirikare ca Kongo camenyesheje ko ku makuru gifise uwo mugwanyi w'umuhari ADF NALU ufatwa na ONU nk'ukora iterabwoba mu karere k'ibiyaga binini yoba yaragize ingendo zitari nke mu gihugu c'u Burundi kuva mu mwaka w'2019. Eka mbere ico gisirikare cemeje ko n'igihe yafatwa yoba yaragiye canke avuye mu gihugu c'u Burundi. Yamara umukuru w'igihugu ntaco yashikirije kuri ayo makuru muri iyo nama. Abatwara intara haba mu gisirikare n'igipolisi bemereye umukuru w'igihugu ko bagiye kurikanura kandi ko bagavye kugira ngo bateshe n'abagwanyi b'umuhari Red Tabara ugwanya leta y'u Burundi umaze igihe uvuga ko ukora ibitero bitandukanye mu Burundi uvuye mu buseruko bwa Kongo. Abo batware bemeje ko muri rusange umutekano wifashe neza, ariko ko atawo kwijajara. Evariste Ndayishimiye yabasavye gusenyera ku mugozi umwe no gutunganiriza neza abanyagihugu, kandi bakirinda ibikorwa vyotuma abagwizatunga mva makungu badahurumbira ico gihugu, cane cane mu gisata c'ubutungane. Nuguha ishusho nziza igihugu no gutunganiriza abene gihugu mu bisata vyose, no kuvuga umutekano cane cane. Murabizi mu bijanye n'ubutungane yuko hari abarundi benshi bidoga kubera ko badatunganirizwa ico gisata. Nyancubahara akaba yasavye yuko cyo kwitabwako cane, no kuvuga intwaro ibereye. Hariho nk'igihe usanga nk'abanyamahanga bashaka guhurumbira igihugu baza bashaka kugira ngo bazane imitahe, mugabo ugasanga hariho indongozi zimwe na zimwe canke abandi barundi batariko baravyitwaramwo neza. Bene ico gihe ivyo birashobora gutera umutekano muke, kuko uwo muntu yibwe akibwa n'umuntu yitwa ko yaserukira leta, burya acagenda avuga igihugu nabi. Iyo nama yabaye niyo ku rwego rwo hejuru mu gisata c'amahoro n'umutekano nk'uko umukuru w'igihugu yabishimangiye. Pierre Claver niyo nkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika. Iyi ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Dukomeje amakuru yiwanyu mu ntara. Abategetsi bo hirya no hino ku isi kuri wa kane barahuye mu kuzirikana isabukuru y'imyaka 10 y'amasezerano ya Londres mu kurwanya indwara zititaweho uko bikwiye no gutangiza ishyirwa mu ngiro y'amasezerano ya Kigali yavuye mu biganiro bigamije gukangurira ubushake bwa politiki
politike mu kurandura bene izo ndwara. Ibyo biganiro kandi biri mu rwego rwo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya indwara zititaweho uko bikwiye, usanzwe wizihizwa ku itariki ya 30 z'uku kwezi kwa mbere. Temistokle Mutijima. Indwara zititaweho uko bikwiye zikubiye mu matsinda y'indwara zigera kuri 20, zirimo nk'inzoka zo mu nda, imitido, uburwayi bw'amaso bushobora kuvamo ubuhumyi buzwi nka takoma, shishikara n'izindi. Nubwo izo zose zishobora kwirindwa no kuvurwa, ziracyabangamiwe abagera kuri 1,700,000 hirya no hino ku isi. Binyuze mu kubuza abana kujya mu mashuri no kubuza abakuru kujya mu mirimo yabo ya buri munsi, indwara zititayeho uko bikwiye zigusha abantu ubwabo ndetse n'imiryango yabo migari muri rusange mu mutego w'ubukene bukabije bwa karande. Amasezerano ya Kigali ku ndwara zititayeho uko bikwiye azasimbura y'ibanze ya Londres yatangijwe mu 2012 akarangira mu 2020. Ayo masezerano ya Londres yashishikarizaga ibihugu nterankunga, abagira neza, ibigo by'abikorera, imiryango itegamiye kuri leta, za kaminuza n'ibigo by'ubushakashatsi guhuriza hamwe imbaraga no kwiyemeza gushyira imbere gahunda zo kurwanya indwara zititaweho uko bikwiye NTDs. Mu by'ibanze amasezerano ya Londres yagezeho harimo ko buri mwaka bagera kuri miliyari bahawe ubuvuzi bw'indwara zititabwagaho uko bikwiye, ibyo bigakorwa mu myaka 5 yikurikiranya. Ibihugu 35 byashoboye kurandura burundu nibura indwara imwe mu zititabwagaho uko bikwiye, byatumye ibihugu bimaze kugera kuri iyo ntego bigera kuri 43. Harimo kandi ko kugeza ubu abantu batageze kuri 600,000 aribo bakenera ubuvuzi ku ndwara zititaweho uko bikwiye. Imibare yavuye mu bushakashatsi bw'ibanze yagaragaje ko mu mwaka ushize w'2021 wose muri rusange uburwayi bw'inzoka zo mu nda bwo mu bwoko bwa Guinea bwagaragaye inshuro 14 gusa ku isi hose. Uwo akaba ari wo mubare muto ubonetse kuva gahunda zo kurandura indwara zititaweho uko bikwiye zatangizwa hagati mu mwaka w'1980. Ibi biragaragaza ko kurandura burundu indwara zititaweho uko bikwiye bishoboka, ariko kandi haracyari byinshi byo gukora. Amasezerano ya Kigali agamije kurinda ibyagezweho muri urwo rugendo, ari nako hongerwa umuvuduko w'ibikorwa mu gukangurira ibihugu kugira urugamba rwabyo, byinjiza gahunda zigamije kurwanya izo ndwara mu zibanze no gushyira imbere imikoranire y'inzego zose muri urwo rugamba. Ibi bizatuma izo gahunda ziramba ndetse bifashe kugera ku ntego y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ku birebana n'indwara zititaweho uko bikwiye, kimwe n'intego ya 3 ya gahunda y'ingamba z'iterambere rirambye SDGs. Mu bakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma bashyigikiye itangizwa ry'amasezerano ya Kigali harimo Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Bwana Edouard Ngirente, Perezida wa Nigeria Bwana Muhammadu Buhari, Perezida wa Tanzania Madamu Samia Suluhu Hassan na Minisitiri w'Intebe wa Papua Nouvelle Guinea Bwana James Marape. Bwana Edouard Ngirente yagize ati: amasezerano ya Kigali ku ndwara zititaweho uko bikwiye akeneye kurushaho gushyigikirwa no kwiyemeza kuyashyira mu bikorwa mu rwego rwo guharanira hazaza heza h'abaturage bacu no kugera ku ntego z'umwaka w'2030. Ni mu gihe Perezida wa Tanzania Madame Samia Suluhu Hassan we asanga inama izatanga urubuga rwo guhindura imibereho y'abantu barimo miliyoni z'abagore n'abakobwa muri Tanzania n'ahandi ku isi bugarijwe n'ibyago byo kwanduriza indwara zititabwagaho uko bikwiye. Agasanga ukwiyemeza kw'ibihugu kuzafasha mu kugeza ubuvuzi bukwiye kuri bose nk'urufunguzo rwo gukumira ikwirakwira rya bene izi ndwara. Mu by'ihuriro mpuzamahanga ryo kurwanya izi ndwara zititabwagaho uko bikwiye rigaragaza nk'imbogamizi mu rugendo rwo kuzirandura harimo imihindagurikire y'ibihe, amakimbirane n'intambara, ubusumbane mu kugera kuri serivisi z'ubuvuzi, ikibazo cy'imiturire itaboneye, ibura ry'amazi meza na serivisi z'isuku n'isukura zitaragera kuri bose. Ariko kandi Madame Rebecca Greenspan, umukuru w'iri huriro akanaba umunyamabanga mukuru w'ishami rya Loni rishinzwe guteza imbere ubuhahirane n'iterambere, asanga hakiri n'ibyuho kuva muri gahunda zo gukumira izi ndwara, kuzisuzuma no kuzivura. Mu kwizihiza ku nshuro ya 3 umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya indwara zititabwagaho uko bikwiye, ihuriro mpuzamahanga ryo kurwanya izo ndwara rivuga ko yari umwanya mwiza wo kurushaho kuzamura ubukangurambaga kuri bene izo ndwara no kurushaho gushyira mu bikorwa ingamba zigamije kuzirandura. Iryo kandi rirateganya gutangiza ubukangurambaga buhamagarira ibihugu byose kwiyemeza mu buryo bwuzuye gushyigikira amasezerano ya Kigali ku kurandura izo ndwara.
muri gahunda yaryo y'imyaka 10 uhereye mu 2021 ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima WHO ryihaye intego yo kuba ryaranduye burundu bene izi ndwara zititayeho uko bikwiye bitarenze umwaka w'2030. Dusubire mu Burundi, abahinzi bo mu kibaya cya Cibitoke baravuga ko umusaruro w'ibihingwa uzaba muke kubera izuba ryinshi ryateye amapfa, nk'uko bitangazwa n'umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe ibidukikije, ubuhinzi n'ubworozi muri iyo ntara. Inkuru Ijwi ry'Amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi, muragezwaho na Desire Hatungimana. Ico kiyaya ivyateragiwe nk'ibigori, ibiharage n'imyumbati vyarumye ni mu kiyaya giherereye mu makomine ya Rugombo na Buganda. Bamwe mu barimyi bo muri ico kiyaya mu kiringo c'agatasi bavuga ko inzara iri kw'irembo kubera uruzuba rwaturutse kw'ikena ry'imvura. Ni mu gihe ico kiyaya cyahora citwa ikigega c'intara ya Cibitoke. Nukuri izuba ryarabaye ndanse basha turatera ibitegwa byose biruma n'akamaramaza nukuri ibiharaga ubu biba byeze ndetse n'ibigori biba byeze, none byarumye nta kintu na kimwe umuntu ashobora kuronka igikorako. Ubu abana bariko barava ku mashuri kubera iki? Ubukene bwabaye ndase mu bantu, inzara yabaye ndase mu bantu. Ubu nuwagize ngo araturimye tw'amazi, ubusuma bwace bubumurengera, biragoye nukuri. Eka nukuri barajyaguye, amapfa yateye, nukuvuga ibiharage ntitwarose namba, ibigori iyo vyumye ku mugaragaro basha n'inka zizobya ngo zibimare. N'akamaramaza rero urumva ntacyo twovuga, ntacyo tubona tuzoshira mu nda canke tuzoheza imiryango canke abana. Abarimyi bo mu kiyaya co mu ntara ka Mayimbo makomine ya Buganda na Rugombo bavuga ko ingaruka mbi zituruka ku ruzuba rwateye muri ako karere zatanguye kwibonekeza. Bano bayaze n'Ijwi ry'Amerika bafise ico basaba leta. Umunene navyizeye cyane ati nzokwimbura ko imyaka yari iheze yari myiza, ati n'ubu nkeka bizogenda neza, abana nkabakurikirana bakaronka ico barya, nkakuraho n'agafaranga gatangira kushira. Nk'ubu nabuze amahera yo gutanga bariko baradusaba, nk'ubu n'urya n'umunyeshuri turi kumwe kubwo kubura amahera baramwirukanye. Twosaba n'ukuri ko yodufasha kuko turarushe guhera kuri iyi saha. Ubu tuba dutanguye kurya ibiharage, none ubu burira n'ukuri abana bakaryama kubwo kubura ikintu dushira mu nkono tukajya kubw'Imana yonyene yo mwijuru. Leta ico mbona yodufasha nuko yodufasha natwe ikatugarukira kuko twarahuye n'ibyago by'izuba si ibintu twese twarumiwe. Ayo marorerwa yakozwe n'uruzuba rw'irima ryo mu Mutasuro aremezwa n'urongo igisata kijejwe ibidukikije, uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Cibitoke. Beatrice Nyabenda yabwiye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika ko ibintu vyagiye vyunyuka mu nyuma kandi mu ntango y'agatasi harimo umwizero. Aha mu ntara ya Cibitoke bisanzwe umwimbu twabona ko utegerezwa kugenda neza kuko imvura yari yaguye bwa mbere, mugabo hageze aho ibigori bigeze guheka imvura yaciye ihagarara. No kuvuga ibigori byaciye bitangura kuma byo mu kiyaya kuko mu misozi umwimbu uri kuragenda neza. Mu kiyaya naho aho bitariko biragenda neza ni makomine abiri, komine Rugombo na komine Buganda. Ikiyaya cegamiye intara ya Cibitoke gicamwe inzuzi nyinshi, kinahana urubibe n'uruzi Rusizi ruri mu burengero, ariko izo nzuzi ntaco zimariya ubarimyi ubu bugarijwe na Kigoyi. Umufasoni Nyabenda arongoye igisata kijejwe ibidukikije, uburimyi n'ubworozi, asaba abarimyi kwijukira kuvomera imirima. Sanzwe tumenyereye yuko aha mu kiyaya barima cane kandi bararima ibigori vyinshi ku buryo aha mu kiyaya hahora hagaburira ahandi. Ngabo mva mu kiyaya bitagenze neza hariho igabanuka ry'umwimbu ritegereza guca riboneka. Turiko turasaba abene gihugu yuko bovyifatamo neza, abegereye ahari amazi bakayakoresha, n'abari begereye urusizi bakarukoresha kuko n'amazi ashobora gukora barayakoresha abahegereye, abandi nabo begereye imifurege bakayikoresha kuko urashobora kugenda ugasanga nahegereye umufurege uriko uratemba hepfo badashobora gufata n'udusafuriya ngo bavomere haruguru. Muri ico gihe bica bituma inzara yiyongera. Mugabo twe turiko turahimiriza bene gihugu kuziganya duke baronse mu kurindirira irima ry'impeshi. Niko kamo umuyobozi w'igisata kimwe mu vyo kijejwe harimwo uburimyi atera abimirima yabo yononywe n'uruzuba mu kiyaya c'intara ka Mayimbo cegukira amakomine ya Buganda na Rugombo y'intara ya Cibitoke.
urakoze Desire Hatungimana. hano dusoreje aya makuru hamwe na Mukubiri ya Baro umfasha kubagezaho aya makuru buri munsi. Mbashimire mwese kwa miyakurikira buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'isi. Abakunda umupira wa maguru ndamutse abo mu ikipe ya Gicumbi FC yo mu Rwanda, dore umugani w'uyu munsi utaranyagwa amariza yonkesha imishishe. Murangize icyumweru neza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.